Je nitwa Pasteur Masabu Jean-Jacques nkaba ndi representant legal w'ishengero rya Baptiste mu Burundi. Ego uyu munsi genekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane mu 2026 turamutse turangiza ibikorwa twari tumazemwo indwi yose, kuvuga yuko twabitanguriye mu Gatumba dukurikira Igihanga muri village y'Amahoro, hanyuma uyu munsi tukaba turusozereye hano mu ishengero rya Baptiste ryo mu Ngagara. Ubwo rugendo rukurikiwe n'ibikorwa twakoze bijanye no kugendera abapfakazi, aho twari kumwe n'uwaserukiye ishirahamwe dusanzwe dukorana ryo muri Amerika bita World Challenge, ishirahamwe Kristo dusanzwe dukorana mu byo gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Aho yagiye araca hose, haba mu Gatumba, Igihanga muri village y'Amahoro n'aha mu Ngagara, yabonye yuko abapfakazi yagendeye n'abana b'imfuvyi bashonje, niyo aca adusigira amafaranga yo kubagurira ifungurwa bafungura zitetse, ndetse zigaherekezwa n'ifungurwa mbisi bagenda gufungurira mu mihana yabo. Twabonye kugira neza kw'Imana, twarabonye intahe z'abapfakazi n'imfuvyi dusanzwe dukorana, dusanzwe dushigikira muri uwo mugambi, aho by'ukuri banezerejwe n'ico gikorwa. Ariko kandi si ico gusa conyene, turi kumwe n'uyo mushitsi twaragendeye abana bagera kwijana bo mwibarabara, aho basanzwe begeranirizwa kugira ngo bagire encadrement yabo. Byari biteye ubwoba uravye abo bana aho bari, ariko uyu munsi uravye aho tugeze bakaba banezerewe cyane. None rero nagomba nshimire cyane iryo shirahamwe Kristo n'uyo muntu yitanze, Imana yamukoresheje kugira ngo yikore ku mufuko ari ngaha mu gihugu, amaze kubona yuko abantu bashonje cyane abapfakazi n'imfuvyi, kemera agaheba uburyo yari kurya muri hotel, akavuga ati reka ndabusangize n'izi mfuvyi n'abo bapfakazi. Imigwi dufasha ni imigwi y'abapfakazi bantaho nikora, kuko abapfakazi bose ego hari ikintu kimwe usanga basangiye kuba badafise abagabo, ariko kandi uburyo bwo kubaho usanga butandukanye. Dufasha rero abapfakazi bantaho nikora kumwe n'imfuvyi za ntaho nikora, cankwe abana bo mwibarabara batawe n'abavyeyi babo. Abo bana turabafasha na cane mu kubegeranya, tukababwira ijambo ry'Imana, tukabagaburira. Ubu tugomba tuzofate igice ca kabiri cyo kubigisha gusoma no kwandika, kuko 99% y'abo bana ntibazi gusoma no kwandika. Ariko kandi muri uwo mugambi ntidufasha gusa imfuvyi n'abapfakazi bantaho nikora canke abana bo mwibarabara, turafise umugambi wo gufasha abatwa. Uyu mugambi turiko turawukorera hariya Ikirimbi mu ntara yagutse ya Bujumbura, mugabo muri komine yagutse ya Mpanda, zone Ruce, aho tumaze kubakira imiryango y'abatwa amazu 55, no kuvuga imiryango y'abatwa 55 ubu iba mu mazu meza twabubakiye, kandi twarabaronkeje n'amazi meza. Cyo kimwe no muri Butanyerera hariya muri zone ya Butaganzwa, mine ya Matongo, naho ye turafise ikigwati c'abatwa twarabubakiye, hariho amazu ashika nka 50 naho nyene. Cyo kimwe no muri komine ya Kera, aho ni muri Butanyerera, komine ya Kera ya Kabarore, turafise ikigwati c'abatwa, naho nyene bararonkejwe amazu meza, barafashwa kuronswa ubworozi bw'ibitungwa bito bito, kandi turabigisha aho hose muri izo village zose cyangwa ibyo bigwati byose twabubakiye, turabigisha kuziganya no kuguranana
kugira ngo biteze imbere. Ntidufasha abakristo mu ishengero gusa ry'ababaptiste, dufasha abantu bose. Aho mwagiye muraca mwarabonye yuko n'abisilamu barimo, n'abisilamu turabafasha tukabashigikira iyo tusanze bagowe cyane ako karere tuba tuko turakoreramo. N'abakatolika turabafasha, n'abapantekote turabafasha, n'abametodiste, eka mu mashengero atandukanye, n'abatagira aho basengera nabo turabafasha kugira ngo twerekane urukundo rwa Kristo rugaragara mu bantu. Kanatsinda igituma dukora na bose iryo shirahamwe si ry'ababaptiste, niryo mwishengero rya Gipantekote, ariko kandi rimaze kuza ngaha mu Burundi ryarabonye yuko twebwe ishengero ry'ababaptiste mu Burundi iyo turiko turafasha abantu bagowe tutabacamo imigwi tukavuga ngo aba n'ababaptiste aba nabo s'ababaptiste, ariko dufasha bose kuko niko ijambo ry'Imana bitubwira. Kuko Yesu igihe yaza ngaha mw'isi yaje gucungura abantu bose, yaje kandi igihe yakiza abantu bose adacaguye amamuko yabo canke adatoranije amoko yabo canke aho bava. Twagomba dutererera kamo ayandi mashengero dusangiye ukwizera nayo afashe abapfakazi n'imfuvyi bantaho nikora atabanje gucamo imigwi abantu canke kuraba amamuko yabo canke amadini canke amashengero. Hanyuma twagomba dusabe kandi leta itworohereze muri ibikorwa turiko turakora, kuko turamaze kubona yuko hariho abo mu bwoko bw'abatwa bari hirya no hino badusaba yuko twobubakira amazu, ariko kandi ikibazo tugira ni amatongo, kuko abo barundi bene wacu umuryango w'abatwa usanga ata matongo bafise. Turateye akamo leta rero y'u Burundi yuko nitwayegera kugira ngo iduhereze amatongo twubakiramwo mwabo barundi bene wacu bagowe basizwe n'amajambere bivuye kuri twebwe abarundi. Ako kamo rero leta izokitabe duhereza aho dukorera, ndetse canke tubasavye ibibanza dushobora kubakamwo kugira encadrement y'abo bana bo mwibarabara, canke kubaka amazu y'abapfakazi bantaho nikora badafise amatongo. Leta rero ko yotwumva ikadushigikira muri ubwo buryo bwo kuturonsa amatongo.